Ndabaramukije inshuti zanje bakunzi munkurikira ku mbuga zanje, nitwa Daniel Mugisha. Nashaka ndabahe iyi video muyihanahane, ndayigeneye abarundikazi bari muri Arabia Saudite, ndabigisha ukuntu batabaza canke ukuntu batanga ubutumwa bwo gutabaza iyo bari mu bibazo, kuko benshi babikora nabi, abandi ntibabikora kuko batabizi. Icambere ngo barababwira ibintu ubwirizwa kwitwararika gukora. Ibi iyo ubikoze, niyo nosanga wabindungikiye wanashaka kuva ku murongo, bakugiriye nabi canke bakwatse telefone, nshobora guca ndagutabariza kandi bikagenda neza. Icambere, rungika audio. Nimba uyiha jewe, nimba uyiha umugenzi wawe nta ngorane, umugabo niwumviriza ibintu womuha. Rungika audio y'umwirondoro. Iyi audio izoba ari imwe canke vyibuze nturenze zibiri, mugabo zirezire witonde, apana kuvuga nk'uri karaganiriza umuntu. Audio uvuga ibibazo vyawe, uvuga amazina yawe, uvuge iyo uvuka, uvuge abavyeyi bawe, intara, ikomine, umusozi, vyose n'amazina yawe yose. Ica gatatu, aho ni ku ca kabiri, ni wibuke kuvuga ikigo cakurungitse muri Arabia Saudite n'igihe wagiriye muri Arabia Saudite. No kuvuga ucuvuga igihe umazeyo, uvuga ati mazeyo amezi 6, mazeyo umwaka, mazeyo ukwezi. Ushoboye kuvuga n'igihe ibibazo ufise vyahereye, navyo ni vyiza. Ibi ubikoze gutya je biramfasha, kuko nari kubikubaza mu gihe uhari mugabo niba utahari, biramfasha ko ndagutabariza igihe wagiriyeyo. Ica kane, zana amafoto yawe. Ifoto cane cane wambaye zirya mpuzu z'ikigo cyakurungitse. Nimba utazifise zirya foto nta ngorane, zana izindi foto zawe zisanzwe wowe uri kuratabaza. Ibi kuko je ndi umuntu akunda kuvuga ukuri, mba shaka ivyemezo vy'ivyo ndiko ndakora, kugira ngo ntibaze no kumpinga bavuge uwo muntu nta ngorane afise n'ibiki. Ibi ubisize mu by'ukuri ubutabaje neza. Ico ni ca kane, amafoto yawe ntuzoyibagire. Ubwa gatanu, vuga ingorane ufise. Nimba utanze amafoto, tuvuga ati je mfise ingorane izi n'izi, zose uzidondagure neza witonze. Ingorane ufise zose uzivuge naho zatangiriye witonze. Kandi ubwa gatandatu, tanga inomero za bose wawe, umukoresha wawe. Bishobotse zivuge ati nimero za bose wanje ni ubusa guteranya amajana 966. Iyo ni kode ya Saudiya, ariko ngaha ndiko ndavuga n'abari muri Iraq, n'abari muri Oman, n'abari muri Kuwait, ariko cyane cyane n'abari muri Saudiya bakunda gutabaza. Zivuge muri audio warungitse. Ibi ndiko nakubwira byose biri muri audio urungika, ubivuge neza. Tanga telefone n'amazina za bose wawe, bishobotse zivuge muri audio. Ubwindwi, tanga telefone n'amazina vy'ikigo cakurungitse, deje wawe. Ati umudeje wanje canke umuntu, nimba ari ababroka bajya abantu barungika wawe, muvuge, navyo ni vyiza. Ubwo ni ubwindwi. Ubw'umunani, vuga ico wifuza ko ufashwa. Nubwo bakugiriye ivyo bintu tuko turavuga vyose, renza ko nawe uvuga ati jewe mfatiye ku bibazo vise mfimeze kunuko ntifuza gufashwa ibi n'ibi n'ibi. Ivyo ni ibintu bikomeye cyane. Iyo ubikoze abantu bacamenya ingorane ufise n'ivyo ushaka. Nimba ugwaye ugomba ko bahujana kwa muganga, nimba bakwima indya, nimba base kuguhemba, bivuge neza witonde. Muri audio imwe please, imwe, kuko nta uri kuratabaza uzi ingorane ufise. Ubw'umunani, ngomba mpeze, vuga ico wifuza gufashwa nakivuze. Reka tubane ubw'icenda, tanga telefone za ofisi ya Saudiya. Bije bigo vya Saudiya navyo ni tuba dukeneye amantuze yabo, amatelefone yabo. Hanyuma ubwa 10, tanga telefone y'umwe mu muryango wawe, papa, mama, umugabo wawe, mwene wanyu,
nuko niyo buri umuhungu utabaza uzi ubikora uko nyene nawe gira amahoro. Ibi ubikoze gutya niyo nobisanga ku murongo wanje wa telefone utari ku murongo wabikoze noca ndagutabariza kandi wotabagwa. Ndabashimiye kandi ndabipfuriza umugisha. Ni Daniel Mugisha. Telefone yanje ni +358 46 58 314 guteranya 358 46 58 Daniel Mugisha. Ushobora kumpamagara, ushobora kurungika message sindazisoma ko ziba ari nyinshi. Audio iramfasha. Murakoze.